bati tugize urunani rw'intamenwa. Sogokuru wacu ntituzokubagira tuzokugira tumibagira kuko turazi ibyo yakoreye Uburundi n'Abarundi tuzoguma tuvyinovora. Turi batatu badatana mu ndagano ubona yuko tuvuga ati aha tugize urunani rw'intamenwa.
cyane amashimwe cyane amashimwe cyane kuri zino mbonera kure. ndongozi mu bakozi ba leta mukaba n'abagumyabanga bararungurira imirimo muri komine yacu ya Kiganda, banyakubahwa turi kumwe mu buserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri komine yacu ya Kiganda, banyakubahwa murongo y'umugambwe CNDD-FDD mu mazone yacu ya komine yacu ya Kiganda eka ndomese no mu mitumba, banyakubahwa bagumyabanga bakenyera rugamba mvukira mbonera kure biswi vy'inkona tugire CNDD-FDD kuri uno musi w'igenekerezo rya 17 ku kwezi kwa gatandatu muri komine yacu ya Kiganda, nakaryo n'umusi wahariwe ukuzirikana ukwinovora ibyiza n'iragi imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza n'umusi n'umusi wahariwe kuzirikana no kwinovora iryo ragi ntibagirwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Uno musi uri hejuru abanyakiganda abagumyabanga bakaba baviriye hasi rimwe kugira ngo berekane urukundo bakunda nyene icubahiro imboneza kizigenza Imana yahamagaye kugira ngo uwo musi nabo nyene bazirikane twinovore tugume twinovora kuko iragi yadusigiye ni ntibagirwa mu gihugu cacu no muri komine ya Kiganda, haba mu migambi mikuru tumwibukirako tuhereye ku mugambi kizigenza wo guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cacu. Murazi yuko imbere yiwe ni Kiganda hari ibutagerwa ariko ikomine Kiganda ari nyabagendwa, abene gihugu bakaba dusasagaye mu mahoro n'umutekano tubikesha iyo mboneza yamaho. Habakaba kandi n'indi migambi yo kuvura ku buntu no kwibaruka ku buntu, haba ku bana n'abakenyezi bakavuzwa ku buntu. Hanyuma hakabako n'amashure menshi ini Kiganda nta mutumba wa rusansuma n'umwe, kera nta mashure yarahari, zari 2 canke 3, ugasanga abene gihugu abana bagenda ibirometero birenga 10 ku munsi bagenda kwiga. Ubu rero muri ibyo vyiza ini Kiganda umutumba wa rusansuma
imitumba ya asoma yose uko yari 16 yose ifise amashure eka mbere n'ayisumbuye. Ivyo byose tukabikesha iyo mboneza yamaho, hakaba mbere amashure ibitaro by'akarorero nini Kiganda. Muri iyo migambi nyene myiza tukaba tumushimira kuko baradusanuriye batuzanira ibitaro byiza by'akarorero. Hanyuma hakaba no guteza imbere uburimyi n'ubworozi, amabarabara meza. Kambere mwabonye no ku gicapo ngaha hariho ugusanura no guteza imbere ibibanza by'iratiro, akaba mbere yagiye atwemereye yuko hosubirwamwo icibutso c'uwiguze umwami Mwezi Bihome hariya ku mutumba wa Nkomwe. Hanyuma hariho kandi no kurwanya amacakubiri yari yarigize ndanse mu gihugu cacu c'u Burundi eka nayi Kiganda hatibagiwe. Hakaba mbere no kurwanya ukuzera inze. Hanyuma turamwibukira kandi ko yatubwiye yuko yatwigishije ati nta munyamahanga azoza arusha gukunda igihugu c'u Burundi gusumbya azokunda igihugu c'u Burundi gusumbya abarundi bene gihugu. N'iyindi migambi myinshi cyane atawoyondagura ngo ayimare, wofata umwanya byovuga bariko baragenya uburo, ariko ni migambi myinshi cyane muri iryo ragi yadusigiye ni ntibagirwa mu gihugu cacu. Mwubahwa muvyeyi w'intara nziza yacu ya Muramvya, mukaba n'intumwa y'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD, komine Kiganda mwagende ni komine irimwo amahoro n'umutekano, abenegihugu bari ku kivi. Imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi, muvuga rimwe bakumva gatanu. N'ubu bakaba biyemeje yuko biyemeje gushigikiza indongozi ibikorwa. Mu byo muzotubwira byose tuzoguma tubikora kuko tuba turiko turateza imbere ryaragi nyene icubahiro yadusigira. None umwanya muza kumara ngaha, umutekano urahari, umwanya muza kumara ngaha musangwe icicaro, umwanya muza kumara ngaha Imana mushobora byose ibandanye ibahezagira, eka mbere n'igihe cyose muza gusiga amavuta inzira, umwami Mana abandanye abahezagira aho muzoba muri hose. Hanyuma ncasaba abagumyabanga bose bitavye rino koraniro, bitavye uno musi mukuru, yuko baza gutega amatwi ijambo umuvyeyi aza kutubwira yarungikanywe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe kuri uno musi wo kwinovora no kuzirikana iragi rya nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu yashengeye Bukama. Hanyuma nkaza kubasaba yuko tubandanya turizirikana aho tuzoba turi hose uno musi wose, eka n'ibihe byose tuzokwame tuzirikana yuko iragi rya nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu Imana yahamagaye ko ari ntibagirwa ku murundi wese no ku mugumyabanga wese. Niharambe umugambwe CNDD-FDD, niharambe indongozi, niharambe abagumyabanga bose, abakenyerarugamba, imbonerakure n'wisi by'inkona. Tugire CNDD-FDD. mukomera amashyi cyane.
turabikebanuye turabikebanuye abakuye urugamba songa mbere sendefudede ganza Kiganda Kiganda sendefudede ganza mu bukeye ganza mu bukeye sendefudede ganza muramvya ganzi muramvya sendefudede tsinda tsinda mukomere cyane amashyi menshi cyane kuri mwebwe mwese abagumyabanga munyamabanga w'umugambwe sendefudede muri no komine nziza ya Kiganda mwaduteye iteka ryo kutwakira muri no komine mwagiriye ububakwe ryo kuba murongoye uno munsi uri hejuru nyakubahwa mugumyabanga ukaba unarongoye mu ntwaro iyi komine nziza ya Kiganda n'umutambukanyi wanyu banyakubahwa muri mu buserukizi bw'umugambwe sendefudede nziza ya Kiganda mu byubahiro byanyu banyakubahwa musanzwe mufasha musitanteri wa komine Kiganda kurongora ino komine nziza banyakubahwa bakozi ba leta mu ntunge turafise nyakubahwa umushinga amateka yaduteye iteka niwe nateza gutangurira ko mugabo kanciyemwo ngira ngo arambabarira nyakubahwa umushinga amateka mukaba n'imvukira ya komine nziza ya Kiganda banyakubahwa murongoye inzego z'umugambwe ku ntambwe zitandukanye ku mitumba mu nama shingiro ku rwego rw'amazone ku rwego rw'ikomine bubahwa mwese bagumyabanga bakenyera urugamba imbonerakure eka n'inshuti z'umugambwe sendefudede reka mvuge nti mwese umwe wese mu iteka n'icubahiro ahabwa n'uhoraho yaturemye sendefudede gaza sendefudede tsinda sendefudede tsinda Kiganda murakoze cyane bubaba mwese mwitavye igikorwa cy'uno munsi aho mu gihugu cyacu ciza Uburundi mu makomine yose akigize turamutse twibuka kandi tuzirikana imboneza yamaho mu mugambwe sendefudede nyine icubahiro Petero Nkurunziza turi rero n'umunezero udasanzwe kubona twaronse aka karyo ko kwibuka uwacu twabuze tutanka kugira ngo tubandanye tumuha icubahiro ku byiza byinshi kandi bitandukanye yakoreye igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ku bw'iragi ryiza yasigiye Uburundi n'abarundi. Ku bw'ibyo nagomba mbanze ndabagore mu byubahiro byanyu muve hasi tubanze twibuke
nyakwigendera nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Byagire kuri uyu munsi rero turamutse twibuka iragi ryiza twasikiwe n'imboneza y'amaho nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Twebwe nk'abakunyabanga turasabwa kugendera iragi yadusigiye, turasabwa kubandanya duhonyora mu makanda yiwe mu gushira mu ngiro imigabo n'imigambi Petero Nkurunziza yari yarashize imbere, ari nayo yadushikanye ku mahoro n'umutekano birama muri kino gihugu cacu. Nagomba mbere tubanze tumukomere amashi menshi. Mu kumwibuka uyu munyacubahiro yadusigiye amateka adasanzwe, dusabwa nk'abenegihugu abagumyabanga twatahuye neza iragi ryiwe, tukaba twatahuye neza intumbero yadusigiye, intumbero yaduhaye. Bisaba yuko dutegerezwa kumubandanya tumuha icubahiro. Ivyo navyo kugira ngo tubishikeko bisaba ko tubandanye dushira mu ngiro imigabo n'imigambi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yashira imbere kugira ngo ashobore kuzanira iteka n'iterambere twebwe twese abarundi. Ntawovuga yuko ariko arashigikira iyo ndongozi tutazibagira mu gihe yohirahira agaca kubiri n'intumbero Petero Nkurunziza yashira imbere. Yarashira imbere ukunwanisha abarundi, agashira imbere amahoro n'umutekano, agashira imbere iterambere kuri twese, agashira imbere ineza y'igihugu n'ibindi byinshi mutayobewe, ari navyo byatumye iyi mboneza y'igihugu iba rurangiranwa muri kino gihugu cacu c'Uburundi. Kuri uno munsi rero uri hejuru, ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bwaramutse butunganya mu makomine yose agize igihugu cacu ciza c'Uburundi uyu munsi wo kwibuka iyi mboneza idasanzwe mu gihugu cacu. Nyakubahwa nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, yarungikiye ubutumwa abagumyabanga, abakenyerugamba, imbonerakure, ibiswi vy'inkona eka n'abarundi bose mu ntumbero yo kuzirikana iragi ryiza twasigiwe n'imboneza yamaho nyir'icubahiro Petero Nkurunziza. Twagomba rero tubasabe
mu bwitonzi ntangere muce bugufi maze mutega amatwi ijambo mu kanya tugomba tubashikirize ari nabwo butumwa ubuserukizi bukuru bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu bwarugikiye mwebwe mwese abagumyabanga abakenyerarugamba n'imbonerakure kuri uyu munsi uri hejuru. Twagomba rero tubasabe ko impanuro twabonye ziri muri ubu butumwa bagumyabanga muzifate nkama muzubakireko muzigendere kuko ubiravye turetse tuzishize mu ngiro nta nkeka yuko igihugu cacu c'Uburundi cotera imbere n'abenegihugu baco ubuzima bwabo bukisununura haba mu by'ubutunzi haba kandi no mu kibano. Reka rero tutarandiriye tubasomere mwido nido ubutumwa mwarungikiwe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD burongowe na nyiniteka umunyabanga yabo ikuriyo. Umunsi mukuru wahariwe imboneza yamaho umugambwe CNDD-FDD ubutumwa kuri mwebwe mwese abagumyabanga. Imbere ya byose tubanje gushimira Imana mushobora byose dushikanye kuri uyu munsi twese nihabwe icubahiro yo yama izigama Uburundi n'abarundi maze twamena ntaryo tuzirikana ko ari yosa ifise ikibanza ca mbere mu bugambwe CNDD-FDD ari umugambwe wacu eka no mu gihugu iragahora irahimbazwa kuko irabibereye. Mukomere amashyi menshi Imana yacu. Kw'izina ry'abagumyabanga bose bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD ndi n'iteka n'akanyamuneza ntangere mu kubarungikira ubu butumwa. Ubu rero ni nyiniteka Reveriyano Ndikuriyo mu kubarungikira ubu butumwa. Kuri uyu munsi turamuze twibuka tuzirikana ubutwari bw'imboneza yamaho mu mugambo wacu mwiza CNDD-FDD nawe si uwundi ni umuhizi imboneza kizigenza mu Burundi mu gukunda no gukundisha igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Umunsi rero twibukanye ubwa mbere amamako yawe indongozi mu bagumyabanga bakoraniye igitega kuwa 22/0 umwaka w'ibihumbi 2023 mu ikoraniro kaminuza barafunditse ko uwo munsi uhariwe imboneza isoko w'igihugu gipanze. Uwo munsi ukisunga itariki sogokuru wacu yashengereyeko. Iyo ngingo yaje yogera ku yindi yari irapfunditswe n'inama ya komite nkuru
yo kuwa 2026 na 2027 Nyandagaro 2021 yabereye Ngozi mu mwaka wa 2021, aho twebwe ko mu ntwaro y'igihugu umugambi CNDD-FDD guhera uyo munsi ibikorwa n'imigambi yose ugiye gushingira intumbero zose z'umugambi CNDD-FDD kuri sogokuru wacu Petero Nkurunziza, imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu, imboneza yamaho mu mugambwe akaba ishingiro umugambwe wubakira ko politiki iyobora igihugu no gushyigikira ibikorwa bya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye. Twibukanye kandi ko hisunzwe ingingo yapfunditswe n'inama ya komite y'umugambwe yabereye kuwa 9 na 10 Ntwarante umwaka wa 2018 Ingozi. Twari twavuze tuti umugambwe CNDD-FDD urishimira indongozi nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza, ivyumviro vyiwe vyarateje imbere igihugu, biha agaciro umugambwe. Turavye intambwe adushikanyeko n'inzira igoye yaciyemwo mu kudushikana, vyaribonekeje ko atabundi amurusha agaciro mu mugambwe CNDD-FDD. Kuva rero igenekerezo rya 10 Ntwarante 2018 nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza niwe wenyene ahawe agaciro ko kuba imboneza yamaho umugambwe CNDD-FDD. Ivyiyumviro vyiwe bizoba intibagirwa mu mugambwe CNDD-FDD, bizokwama vyanditse mu mateka yabo kandi vyubahirizwe. Tubasabe kandi dufata akanya mu gacerere twongere by'ukuri twibuke imboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD. Mudukundire imuve hasi. Ko twahezagijwe ikirezi cera kandi camurikiye Uburundi n'isi. Kuri uyu munsi dufate kano kanya rero hambavu yuko twisunga ivyiyumviro n'intumbero yatanze zadushikanye heza, twibukanye kandi tuzirikane ubutwari bwa sogokuru wacu, gutyo ntidute akabanga n'akaranga ngo dutorane akaranda nk'uko yama yadukebuye. Twibukanye rero iragi yadusigiye sogokuru wacu, maze iryo ragi riheze ritwubake dusenga dukora dusenga. Icyo kivugo shimangira ya ngingo ngenderwako ryasezerano ritazohinduka ryongera ubumwe Imana n'abakunyabanga. Twibutsa kandi ko Imana ifise ikibazo ca mbere mu mugambi wacu
CNDD FDD bidusaba gusenga twisengera ubwacu dushima ko Imana yaturemye tukaba turi abagumyabanga iturema muri uru runganwe kugira habe impinduka ku kungene abenegihugu babayeho nk'abagumyabanga Imana yahaye igihugu n'ubwizigirwa bwo kurongora abandi. Dusaba n'ubushobozi bwo kurangura uwo murimo neza muri rya hangiro ry'uko dushira ku neza y'abenegihugu bose atanumwe asigaye inyuma. Kubaha Imana, kubahiriza amabwirizwa y'Imana, kuba akarorero mu gukurikiza no kubahiriza aho turi hose amategeko y'igihugu, kubahiriza indongozi twahaye uburenganzira bwo kuduhagararira, kuzishyigikira no kuzikomeza kugira ngo zidushikane ku ntumbero twihaye y'iterambere n'umutekano kuri twese. Ibyo nivyo umugumyabanga abwirizwa kugendera no gushira mu ngiro. Gukunda ibikorwa byose duhereye ku bikorwa duhuriramo twese, ibikorwa rusangi, bya bikorwa bitwubakira iterambere duhurirako twese, bya bikorwa byadushikanye heza abana bacu bakaronka aho biga, tukaronka aho twivuza tudatamye, abavyeyi bakibaruka atabwoba bw'uko bahava bafungwa, abana bakavugwa atagisabwe kuko koko ari bene igihugu. Twiyubakira amabarabara, imigenderanire n'ubudandazwa bikabona koroha, twiyubakira ibibuga by'inkino, amasoko ya kijambere, ibiro n'amazu ateye igomwe, eka n'ibindi. Ivyo nivyo nyakwigendera imbonezamaho Petero Nkurunziza yashira imbere kandi yaturaze. Ibikorwa rusangi byatwingiye ubumwe, dusangira ikivi n'ikigega, tureka guharurana mu byadutandukanya, maze tuba abarundi basangiye imigambi n'inyungu muri amakoperative sogokuru yaturarikira kujamwo kugira abenegihugu bose bashikirwe n'itsinda ry'iterambere rirama kandi ridakumira. Kuzirikana no gukunda igihugu, kugihagararira neza, kugiteramira no guharanira ineza y'abenegihugu abubu n'abutukurutse. Kahise ni icigwa kidutegura kugira dutere intambwe mu gutegura kazoza keza k'igihugu n'abenegihugu beneco. Abakurambere baramaze bati utazi yava ntamenya iyo ageze, kuko ahashitse hose abona ko ari aho. Sogokuru wacu yatwigishije kahise k'igihugu, atwigisha kuzirikana, gukunda no gukundisha igihugu cacu. Biduhindura mu nyifato, bidutuma duhagarara neza kandi twiga guhagararira iteka n'itekane iby'igihugu cacu c'Uburundi. Dusabe abagumyabanga na cane cane indongozi kudadohoka kuri iryo ragi n'icubahiro Petero Nkurunziza yadusigiye.
iragi sogokuru wacu Petero Nkurunziza yadusigiye ni gutegura indongozi za kazoza, abasubirizi beza. Dusaba indongozi mu bagumyabanga n'abandi gukurikiza iryo ragi ryiza yadusigiye. Umutekano isoko y'iterambere rirama. Sogokuru wacu yarakunda kutwigisha kumbatira amahoro no guteramira umutekano, eka mbere no mu mpanuro yashikirije ari mu gushengera irukama yasize aduhamagariye kubaka igihugu tugaze kuko abansi ataho bagiye. Umutekano rero ni karahara mu ruganda ntibacore, kandi ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Ntawo bideha igihugu gitekanye, abene igihugu batekaniwe barota iterambere. Birazwi abene igihugu bagwiza umwimbu, bagakora ibirama, bagatunganya imigambi iboneka kandi ishemeye. Turabona hirya no hino inyubako ziteye igomwe, amahinguriro avuka ku bwinshi, bigaragaza umutekano, kuko ahatari umutekano hama uruhagarara n'ubwoba, ukwinubana no kwigugirako. Abagumyabanga bakanyarugamba imbonerakure, nongere ndabakaburire kwama na ntaryo muteramira umutekano aho mubaye, mube n'akarorero n'icitegererezo mu kwitangira amahoro, nibwo muzoba muriko muratera iteka umugambi wacu, mwubahiriza iragi ryiza twasigiwe na sogokuru wacu nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza. Twaba kandi twibuka iyo yakuye igihugu, igihugu na bagenzi be bitanze mu rugamba rw'iteka rwo kugarukana umutekano mu gihugu. Twibuke kandi ko sogokuru wacu inyuma yo gutunganya neza inzego z'umutekano no kwivuna abansi, inzego zabaye mu gihugu zizewe mu karere no mu makungu, yatwigishije kandi ko umutekano uturaba twese. Hajaho imigwi y'umutekano ihurikiwemwo na bose. N'ubu rero ntihagire uwigira sindabibazwa, iyo migwi y'amakomite y'umutekano ahurikiwemwo na bose muri ya nyabune tugume tubikomeza. Gukunda igihugu bijana n'iterambere. Twama rero na ntaryo tubyibukanya ko sogokuru wacu Petero Nkurunziza ariwe shingiro umugambwe wubakira ko politiki iyobora igihugu mu gushyigikira imigambi irangurwa na leta mvyeyi, leta nkozi iyobowe na nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu rugamba rwo gukamurira abarundi gukunda igihugu catwibarutse, yaradusigiye iragi ryiza muri ibi bintu bikurikira. Ubwa mbere, kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu cacu. Imbaraga yacu
mu mugambwe SMZ-FDD yamye abishyira imbere mu kutuyobora mu nzira yo guteza imbere igihugu, nk'uko atasibana ntaryo kubyibutsa abarundi muri rusange na twebwe abagumyabanga mu buryo bwiharije. Uburundi ni impetso rusangi, duhamagarirwa twese nk'abarundi kwama twitwararitse mu kubukorera kugira abene Burundi bagira iteka n'itekane. Kubungabunga intara yo kwikukira. Uburundi kubungabunga intara yo kwikukira. Uburundi bwaronse bubanje gutanga iciru gikomeye. Kubungabunga intahe yo kwikukira, Uburundi bwaronse bubanje gutanga iciru gikomeye, aho imfura z'Uburundi zemeye zikahasiga ubuzima kugira ngo twikukire. Aha twebwe rero turiho abubu n'abazoza hanyuma, dutegerezwa kumva kumwe gutanga hanze ishusho nziza y'igihugu cacu, tukirinda kuba ari twe tugicavuza mu gukabira mu coze basesa muyozi. Aha twazirikana twese uruhara imboneza Petero Nkurunziza yagize mu guhagararira Uburundi mu makungu, kwamirira kure abagerageje gushaka gusubiza Uburundi mu kuja babicishije mu kajagari, imidurumbanyo n'intambara zijyanisha abene Burundi. Igihagararo n'igitinyiro yari afise byaratumye abifuza ko Uburundi busubira kuja mu kwaha kw'abakabahanga batahura ko igihugu cacu c'Uburundi ari igihugu ntavogerwa, kandi ko gifise abantu bajya bakaravye nk'uko yakunda kuvyivugira. Yaraberetse ko amase ya kera atagihoma urutaro. Ubwa gatatu, kwigisha urwaruka imico n'akaranga vyamye biranga Uburundi n'abarundi, nk'uko sogokuru Petero Nkurunziza atahengeshanya kubitwibutsa mu gutoza indero uruntu urwaruka rukiri ruto, rwaba ruri mu mashure canke uruhurikiye mu mashirahamwe, kuko ariko kazoza n'akubu k'igihugu cacu, na cane cane mu kubahimiriza gutahura ico arico ubwizigirwa. Umusaruro uraboneka, tuhamagarirwa kubikomeza. Aho twocishamwo tukadondagura tutabimaze, bimwe bimwe vyuguruye amaso abatari bake, abakuze n'abato. Kugaruka ku miryango abarundi twari twubakiye ko kera, bimwe by'abahanza, abashuri n'ibindi. Guteza imbere ubuvuzi kama n'imiti y'abarundi, guhurumbira gukoresha ibihingurwa hano iwacu, guha agaciro ibiterwa kama byo mu Burundi, nk'akarorero ibisunzu, amatugu, uburo, amasaka, eka n'ibindi biterwa kama kandi ndimwa hano mu gihugu cyacu ciza c'Uburundi.
cyo gutanga umwaka w'uburimyi nk'uko abasokuru babigira ku munsi w'umuganuro. Ubugira kane, gukunda igihugu mu kwirinda akajagari aho koturuka hose mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ibi bishoboka hamwe abarundi twese, cyane cyane tugiye imbere n'abagumyabanga, tukubaha tukubahiriza amategeko amabwirizwa agenga igihugu cyacu. Ubugira gatanu, gutangaza ishusho nziza y'Uburundi mu makungu. Aha abagumyabanga bahurikiye mu masection y'umugambwe CNDD-FDD akorera hanze y'igihugu bafise uruhara ntangere mu kwereka abagumyabanga, cyane cyane abo mu bihugu barimwo, ko Uburundi ari igihugu gifise iteka n'itekane. Ubugira gatandatu, kwitwararika iterambere ry'igihugu cyacu mu kuba akarorero keza mu gutanga amakori n'amatagisi, kwirinda kurya ibiturire no guteza imbere ingeso nziza yo gukorera mu muco ibikorwa byose by'igihugu cyacu, tukirinda kunyuruza no gusesagura itunga rusange. Ubugira indwi, kwijukira atawuvuyemwo ibikorwa by'iterambere rusange. Iyi ni semo itari imenerewe. Imboneza yacu sogokuru Petero Nkurunziza yashikanye abarundi asangira ikivi nabo. Kuva atanguye kurongora Uburundi mu mwaka w'2005, uwo munyacubahiro yaranzwe no kwitangira igihugu mu guhimiriza no kuja imbere abene Burundi mu bikorwa by'iterambere rusange. Sagaseseshwa rumuri rero, ishusho y'Uburundi mu bisata bitandukanye yarahindutse. Ibi yo gushimwa kuva uwo munyacubahiro agiye imbere abarundi mu iterambere. Amashuri ibihumbi n'ibihumbi yarubatswe, acaba inyishu ku ngorane urwaruka rwahura nazo zo kubura amashuri hafi. Ibyo bikaba byatuma urwaruka rutari ruke rudehukirwa maze rugahebera amashuri hagati. Ibitaro n'amavuriro by'akarorero byarubatswe mu gihugu hakoreshejwe uburyo bwa leta hamwe n'intererano ahatari hake z'inguvu z'abenegihugu, biciye mu mugambi mwiza w'ibikorwa by'iterambere rusange. Amabarabara y'imigenderanire yatunganijwe mu ntara zitandukanye hagati mu gihugu hakoreshejwe inguvu no kwitanga kw'abenegihugu bagiye imbere na nyenicubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza. Isuku mu bisagara no mu turere dutandukanye ni kimwe mu byinshi abenegihugu bibukira ko imboneza yacu Petero Nkurunziza. Kunywanisha abarundi no kwamirira kure inyigisho z'amacakubiri. Kuva mu mwaka w'2005 umuhizi Petero Nkurunziza aramukijwe Uburundi. Iyo ntwari yacu yarajwe ishinga no kunywanisha abarundi atagahemo, atakwimba duhishanya ivu, mu kwereka abenegihugu bose atanumwe avuyemo ko Uburundi ari impetso yacu twese. Ko dutegerezwa rero kububamwo atabanje wangura, tugasangira
ivyamwa vyabwo twese atanumwe asigaye inyuma. Muri iyo ntumbero isomo ya mbere yabaye guhagarikira ishingwa ry'inzego nshasha zo kwivuna abansi no gucungera umutekano w'igihugu n'abenegihugu zihurikiyemwo n'abarundi bose mu butandukane bwabo. Ni muri iyo ntumbero rero imigwi yari ikumiriwe muri izo nzego nk'abarundi bo mu mugwi w'ubwoko bw'abatwa hamwe n'abapfasoni yaciye yinjizwa muri izo nzego zo kwivuna abansi no kubungabunga umutekano. No mu zindi nzego zifata ingingo nka leta, inama nshingamateka na ngingo z'amateka, iyo migwi yombi yarahawe ikibanza kitari gito kugira ngo abarundi bo mu mice yose y'ubuzima baserukirwe mu burongozi bw'igihugu. Kwicisha bugufi igihe cyose yabayeho aramutse igihugu cy'u Burundi, Petero Nkurunziza yaranzwe no kwicisha bugufi ku rugero rudasanzwe, aho mbere byatangaje benshi. Naho yari n'icyubahiro arongoye igihugu, Petero Nkurunziza ntiyatoranya umuntu ku cyubahiro ciwe ngo amurutishe uciye bugufi, haba namba. Yaba umukamakare ageze mu zabukuru, yaba nyarucari atagira icepfo ca ruguru, yaba umwana acaruka, yaba umuntu ahambaye ku bw'ubutunzi afise canke amashure yize canke kandi ico jejwe mu gihugu, Perezida Petero Nkurunziza bose yabaha icubahiro, kuko kuri we icitwa kiremwa muntu nico kubahwa kikubahirizwa. Akimara gushingwa amabanga yo kurongora Uburundi mu mwaka w'2005 ntiyahengeshanyije koza ibirenge akanambika ibirato abo mu bwoko bw'abatwa mu kubereka ko ari abarundi ku rugero rumwe n'abandi. Iragwi twasigiwe n'umuhisi imboneza yacu mu mugambo CNDD no mu gihugu, Petero Nkurunziza ntawe ridondagura ngo ariheze. Yabereye abarundi umuco, akaroro keza muri byinshi, ari nacyo gituma yahavuye yitwa imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu, guide supreme du patriotisme. Mu mugambwe CNDD-FDD dusabwa kugendera iryo ragi imboneza yacu yadusigaranye, kugira ngo tubere abariho ubu n'abazovuka icitegerezo ciza kizoshikana Uburundi ku iterambere rirama rishingiye ku gusonera agateka ka kiremwa muntu no gusonera ivy'igihugu. Twibukanye ko umugambwe CNDD-FDD wafashe icemezo ntabanduka cyo gushigikira no kumvisha abarundi bose ko mu Burundi hari ibintu bitatu bisonerwa kandi birinda gukingirwa atakirinze gusabwa. Ivyo navyo si bindi, ubwa mbere ni agataka ku Burundi, ubwira kabiri ni umurundi ubwiwe, ubwira gatatu n'amategeko y'igihugu cacu cy'u Burundi. Kuri ivyo twongera ko n'amafaranga y'igihugu. Turwanirize rero hamwe uwo wese yoza afise agatima ko guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cacu Uburundi. Turakeje bimwe vy'imvamutima
samuragwa wacu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye ku ngingo rugabo afata kugira ngo Uburundi igihugu cacu bwogorore. Umwana gihugu yishire yizane kandi ateko atera imbere. Umugambwe CNDD FDD urashimira abarundi ina cane abagumyabanga ko bitabiriye ku bwinshi akamo ko guhinduza inoti za 5 na 10 nk'uko bisabwa n'abahinga mu by'ubutunzi mu banki nkuru y'igihugu BRB. Umugambwe CNDD FDD uboneyeho n'akaryo ko guhimiriza abarundi na cane abagumyabanga kuvavanura n'ingendo yo kubika amafaranga muhira, ahubwo bayabitse mu mabanki n'ibindi bigo byemewe n'amategeko kubika amafaranga. Umugambwe CNDD FDD utangaje kandi cese ko hagiye gutanguzwa bidatevye isekeza ryo gusigurira abene gihugu akarusho n'inyungu byo kubitsa amafaranga mu mabanki no kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana, kubika no kuriha na cane hakoreshejwe telefone ngendanwa. Umugambwe CNDD FDD urarikiye abene gihugu kwijukira gukoresha inoti ntono guhera ku kingorongoro c'amahera 50, inoti y'ijana, inoti y'amajana 5, inoti y'ibihumbi n'inoti y'ibihumbi 2. Turangize rero buno butumwa dukeza abene gihugu bose bunze urunani bagashigikira imigambi yose iriko irarangurwa na leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyencubahiro Evariste Ndayishimiye ku kivi cyo guteza imbere igihugu no guhagararira amahoro n'umutekano. Murakoze, nitugire CNDD FDD kubw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyiniteka Ndikuriyo Reveriyani. Ngubwo rero ubutumwa nyamukuru ubuserukizi bw'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu bwaruhikiye mwebwe twebwe abagumyabanga abakenyerugamba n'imbonerakure kugira ngo ubwo butumwa butwubake intumbero n'impanuro biri muri ubwo butumwa idufashe kubandanya dutera intambwe duteza imbere umugambwe CNDD FDD, duteza imbere kandi n'igihugu cyacu Uburundi. Imbere gusozera nagomba nongere bimwe bivuye ku mutima nanje nkengurukire abenegihugu b'intara ya Muramvya kukuntu mwitabiriye mwivuye inyuma igikorwa twari twahamagariwemwo na leta y'u Burundi ibicishije ku bahinga b'ubutunzi mu banki nkuru y'igihugu BRB mu ntumbero yo guhinduza izi noti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Turavye ukuntu
intara ya Muramvya yitabiriye akamo, turi mu ntara za mbere zashoboye kwegeranya inoti nyinshi z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. hari intara zitari nke zifise ndetse n'amakomine menshi. Mwebwe ngaha mu ntara ya Muramvya muza imbere. Ibyo rero tukabikengurukira cyane abafashe mu minwe icyo gikorwa, uhereye ku bajejwe intwaro, abajejwe umutekano, na mwebwe nyene ubwanyu abenegihugu muri ya Nyabune. Atagihindutse guhera ku munsi wa mbere abenegihugu batanze zijya noti bazotangura gusubizwa amafaranga yabo. Basabwa rero kuzotonda muri bijya bibanza batonzemwo igihe bazitanga, bibangikanije turya turesi bagiye barahabwa. Mwebwe abajejwe intwaro musabwe kuzokurikirana cyane icyo gikorwa, ndetse kujya ari mwebwe mwegeranije zijya noti, ni na mwebwe muzokongera kuzisubiza abenegihugu. Dusaba ko icyo gikorwa coba mu mutekano ntangere no mu bwitonzi, kugira ngo twirinde imyidogo y'abenegihugu, kugira ngo kizobe igikorwa iciteka n'itekane gituma umwenegihugu atubonamwo umutima w'umuvyeyi. Ntitwifuza ko hariho akarenge na kamwe koranga icyo gikorwa. Abajeje intwaro muzoheza murabe umwenegihugu umwe wese igitigiri cy'amafaranga yabahaye, mukimusubize, hanyuma namwe muce mutora igeresi. Ntihagire uwo muzoha amafaranga yatanze namwe iresi mudaciye mutora, kuko byohava bizana ingorane, bigatuma haba ubucamuriya agomba kuza inshuro irenga imwe gusaba ibyo yaturikije. Sinagomba rero kubarambira, ariko ndagomba nongere kubakengurukira cyane mwebwe abenegihugu muri no komine ya Kiganda, ahanini abagumyabanga abanyarugamba n'imbonera kure, kukuntu mwitunganyije kuri kino gikorwa cy'uno munsi, kuko ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara ya Muramvya tuzokwama twashigikiye ko abagumyabanga ubandanya mutera imbere, muteza imbere umugambwe, mutegura amatora yimirije, kugira ngo umugambwe CNDD-FDD uzamane itsinzi ibihe bidashira. Murakoze.